kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 16 cose. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 16 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 40. Muhezagirwe n'iki gisomwa. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ivya Timoteyo nuko ashika i Derube n'i Lusitira, hari umwigishwa yitwa Timoteyo, umwana w'umuyudakazi, umugore yizeye, ariko se yari umugiriki. Yashimwa na bene data b'i Lusitira no muri Ikoniyo. Uyo Paulo agomba ko bajana, aramwabira aramukeba, kuko abayuda bo muri izo ntara kubw'abayuda bo muri izo ntara, kuko bose bari bazi yuko se yari umugiriki. Bariko baraca mu bisagara, bagenda babwira ivy'intumwa n'abakuru b'i Yerusalemu bashinze ngo bavyitondere. Nuko amashengero akomerezwa mu kwizera, agenda yunguka ibitigiri imisi yose. Umurongo wa 6, umutwe w'amajambo uravuga ngo Paulo ahamagagwa kuja i Makedoniya. Baca mu gihugu c'Ifurugiya n'i Galatiya, babuzwa na Mpwemu Yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Asiya. Bashitse ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kuja i Bituniya, Mpwemu wa Yesu ntiyabakundira. Baca i Musiya baramanuka bashika i Tirowa. Maze Paulo mw'ijoro arota inzozi, abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga, ati jabuka uze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi, tuca turondera ingene tuja i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko tuvuduka i Tirowa mu bwato, turaramiriza tuja i Samotirake, bukeye bwaho dushika i Neapoli. Tuvuye dushika i Filipi, igisagara c'i Makedoniya gikuru muri iyo ntara, cubatswe n'Abaroma. Tumara iminsi muri ico gisagara. Ku munsi w'isabato turenga irembo ry'igisagara tuja ku ruzi, dukeka ko hobayo hahora hasengerwa. Turicara tuyaga n'abagore bahakoraniye. Umugore umwe yitwa Rudiya, umudandaza w'impuzu z'inyambarabami canke impuzu z'icubahiro, wo mu gisagara citwa Tuatira, yubaha Imana, aratwumviriza. Umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo ushire ku vyo Paulo yavuga. Amaze kubatizanywa nawo mu nzu yiwe, aratwinginga atasangwa mubonye ndi wizeye Umwami Yesu, nimuzi wanje musembereho. Aratugobera. Umurongo wa 16, umutwe w'amajambo uravuga ngo umukobwa arimo dayimoni. Bukeye tugiye aho basengera, duhura n'umwigeme arimwo dayimoni aragura. Yaratungishije ba shebuja cane kubw'iyo ndagu. Uyo aradukurikira twebwe na Paulo asemerera ati abantu n'abasavye Imana isumba vyose, kandi babarira inzira y'agakiza. Amara iminsi myinshi agenza atyo. Ariko Paulo adundumiwe arahindukira abarira dayimoni ati ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Umurongo wa 19, umutwe w'amajambo uvuga ngo baboha Paulo na Sila, umusoda ahindukira Yesu. Maze bashebuja babonye ko ico baziga ko inyungu kivuyeho, bafata Paulo na Sila barabakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashingantahe, babashira abacamanza. Bata abantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cacu, kandi ari Abayuda. Batuzanira imigenzo tuzira kwemera canke kuyikora, twebwe turabaroma. Ishengero ribahagurukira icarimwe, abacamanza bakakagurira ko impuzu, bagera ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cane. Nawe abariwe batyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti.
maze nko mu gicugu Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi ica inyiganyiga cane giturumbuka, bituma amatanguro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Pawulo asemera n'ijwi rirenga ati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri, yitera mu nzu, ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Pawulo na Sila. Arabasohokana, arabaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura ati, izera umwami Yesu urakira, mwe naho mu nzu yawe. Bamubarira ijambo ry'umwami Yesu naho mu nzu yiwe bose. Muri ico gihe nyene c'ijoro arabajana, abuhagira ingoma z'inkoni, aca arabatizwa bo n'abiwe bose. Arabadugana abajana iwe, arabagaburira, anezeranwa cane naho mu nzu yiwe bose, kuko yizeye Imana. Ijoro rikeye abacamanza batuma abagendanyi bati, rekura abo bantu. Umurinzi w'imbohe abarira Pawulo ayo majambo, ati abacamanza baratumye ngo murekugwe, nuko rero nimusohoke mwigire amahoro. Ariko Pawulo abisha ati, ko badukubitiye imbere y'ishengero atakidutsinze, kandi turabaroma, bakadushira mu ibohero, none bagomba kuduhinda mu mpisho? Ekaye niba ari bo biyizira ubwabo badusohora. Abo bagendanyi babarira abacamanza ayo majambo, nabo baratinya, bumvise ko ari Abaroma. Baraza babakomera ibobo, barabasohora, babinginga kuva muri ico gisagara. Bavuye mu ibohero baja kwa Ludiya, barinjira, bamaze kubona bene data barabahanura, bavayo. Imana ishimigwe, ijambo ryayo ishimigwe iki gisomwa. Mukundwa uriko uradukurikira, canke wakurikiye iki gisomwa cose kuva mu ntango, n'abadukurikira muri benshi, uwo ari we wese ariko arumviriza ubutumwa, nkundira ndakubarire ngo uhitemo kurongorwa na Mpwemu Yera, uhitemo kurongorwa n'Imana. Uyu ni Pawulo, yari umuvugabutumwa, n'umwe mu bantu mu isezerano risha yavuze ubutumwa mu buryo butangaje, yagize ingendo nyinshi, yazanye benshi kuri Yesu Kristo. Ariko twasomye ngaha ngo yagombye kuja hamwe kuhavuga ubutumwa. Ku murongo wa 6 baca mu gihugu c'Ifurugiya n'i Galatiya, babuzwa na Mpwemu Yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Asiya, kandi ari watubara ngo tuvuge ubutumwa ahantu hose. Mukundwa, mu gikorwa cose urimo, caba igikorwa c'ubutumwa bwiza, caba igikorwa ukorera abandi muri leta, canke ukorera abandi muri secteur privé, mu rudandazwa n'ibindi, canke wewe wikorera ivyawe, canke uri umunyeshuri, canke uri umwirimizi, uri we wese ukaba wubaha Imana, wige kubaza Imana. Ntukore ibintu kuko vyitwa akazi kawe gusa, ntukore ibintu kuko ari vy'abandi baguhanuye ngo nivyo ukwiye gukora, naho vyo bari vyiza. Kuvuga ubutumwa nta kibi kirimo, ariko ngo Mpwemu Yera yaramubujije. Uravye ku murongo w'indwi ngo bashitse ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kuja i Bituniya, Mpwemu wa Yesu ntiyabakundira. Yararindiriye, yari umuntu arinda kubaza, yarasenga, abimenya gute? Yarabaza. Ibi bibwirwa uwabajije, ntiyari kubuzwa atabajije. Wige kubaza, wige gufata umwanya wo kubaza Imana. Ico ukora cose niyo coba ari ciza. Uyu nyene Pawulo mu Bikorinto ba mbere igice ca 10 umurongo wa 23 aravuga ngo byose turavyemererwa, ariko ibitugira ikimazi si vyose. Vyose turavyemererwa, ariko ivyubaka si vyose. Uyu yarahuye n'ingorane, barakubiswe, barapfunzwe, ariko kubera Imana ari kumwe nawe, bararonse intsinzi. Ntibabohowe gusa, ahubwo n'umukuru w'ibohero yarakijijwe, akizwa, nabo mu nzu ye bose barabatizwa. Mbega umunezero Pawulo yatahanye avuye muri ico gisagara, n'abantu bakizera. Ntituzi ko no muri iryo bohero atagize n'abandi bizera kubw'ico gitangaza c'ukugururirwa babonye. Mukundwa,
ubaze Imana urongorwe na Mpwemu Yera. Kuko mu Baroma igice 18 umurongo wa mbere haravuga ngo umurongo wa 14 murantunga. Abaroma igice 18 umurongo wa 14 handitse ngo abarongorwa na Mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Mukundwa, hari ibintu Imana ikorera abana bayo. Urongorwa na Mpwemu Yera kugira ngo uryohege umugisha w'abana. Hari ikintu umuvyeyi akorera abana adakorera abakozi bo mu rugo, naho ukora bagacumukura, agikorera abana gusa. Naho bo bakozi b'abakozi bakaruha, ari ahantu badashika. Ndakwifurije kurongorwa na Mpwemu Yera kugira ngo uryohege umugisha w'abana, umugisha w'abana b'Imana. Imana iguhezagira wafashe umwanya wo kutwumviriza. Uyu nyene Paulo niwe yavuze mu Baroma igice 18 umurongo wa 31 ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, wo tugwanya ninde? Reka ndakwarire, yarahuye n'ingorane. Paulo yarahuye n'ingorane nyinshi, yarahuye n'abagwanizi benshi, ariko arazi ko Imana iri mu ruhande rwiwe, ataco mubuza kubandanya. Nuwahaguruka kumugwanya wese ahinduka zero, kuko Paulo arazi ko Imana iri mu ruhande rwiwe. Yahisemo kurongorwa n'iyo Mana. Rero Imana aho itakurungitse, naho byo ari ibikorwa vyayo, ntuzuvuge ngo iri mu ruhande rwawe. Oya, uramenya neza ko muri kumwe mu vyo uriko urakora, naho vyo bavyiza ibyo ari byo byose. Ndakwifurije kurongorwa na Mpwemu Yera. Ndakwifurije gufata umwanya wo kurongorwa na Mpwemu Yera. Uzobona imyango yuguruka mu buryo bw'igitangaza. Uzobona uronka intsinzi, ivyari umwiza bihinduka umuco, ivyari amarira bihinduka ibitwenge. Simvuze ngo bizokoroha, ariko bizogenda neza. Paulo ntivyamworoheye, barakubiswe, ariko vyagenze neza. Yahakuye intahe ikomeye. Benshi barazi intahe yo mu ibohero ya Paulo na Sila, ingene bahimbaje Imana inzugi zikuguruka. Benshi barifuza ko vyobabako, ariko ndakwinginze ngo ukore ico Paulo yakoze kugira ngo uronke ico Paulo yaronse. Barongowe n'Imana kandi bashitse no mu ngorane, abandanya gushima Imana ko yarazi ko atihenze. Ntiyashitse mu ibano ngo avuge ngo Mana ngo ibi nibiki, ahantu adukwegeye nihe. Oyaye, ngo imbohe zabumvise bashima Imana, bahimbaza Imana. Ku murongo wa 25 harya mu Vyakozwe n'umwa 16 ngo maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Oh haleluya! Mukundwa, wewe wahisemo kurongorwa n'Imana, uyishimire aho yagiye kurongora n'ivyo yagiye gukorera. Mukundwa, reka turongorwe na Mpwemu Yera, hanyuma igihe cashika Imana izokwiyerekana. Reka ndakuragize Imana ibane nawe aho uri hose, ikurabe ryiza, ikumurikishize mu nyonga hayo, iguha amahoro, iguha intsinzi. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa wowe n'abawe muri vyose na hose. Amen kandi amen.